Ndabaramukije bakunzi b'ikiganiro yaga muganga, amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa mu byanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Murabibona, muravyumva kandi mumaze kubimenyera muri kino kiganiro yaga muganga. Ni jewe Janvier Manirambona nongeye kugaruka kugira ngo dushishikare za nyigisho ntungamagara na za mpanuro ntungamagara kugira ngo dushishikare kugira amagara meza. Ata amagara meza nta terambere, ata amagara meza nta kazoza, ata amagara meza na yambo na kazoza wewe ufise wifuza gushika ko nishoboka. Ata amagara meza mbere na yambo na kazoza y'igihugu nishoboka. Ntibikunda ko igihugu gitera imbere ata amagara meza arangwa mu banyagihugu. None rero ni muri iyo ntumbero dushishikara kubakira hamwe igihugu cacu no kubakira hamwe amagara meza kugira ngo dushishikare kubaho tunezerewe. Ubuheruka mu kiganiro c'ejo haheze twaganiriye ku bintu vyodufasha gushishikara kubaho tunezerewe, kuko twasanze umuntu akikujwe n'ibimubabaza vyinshi, bya bibazo bifatiye ku bukene, bya bibazo bifatiye ku bushomere, bya bibazo bifatiye ku ndwara, bya bibazo bifatiye kumbure ku batwanka, ku badukorera inabi, ibibazo bitandukanye, rwa ruhombo, ya stress, rwa ruhagarara ruzanana mu kazi kacu ka misi yose. Twasanze hariho ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu atabaho anezerewe, atabaho afise umunezero. None rero ko bihora bishika umuntu akipfuza kuba anezerewe, ko bihora bishika umuntu akipfuza kwama mu munezero, kandi ko ata muntu n'umwe atipfuza kwama anezerewe, mbega none ni gute umuntu yo kwama anezerewe? Mbega none ni ibiki umuntu yokora kugira ngo bimufashe kwama anezerewe? Ico ni ikibazo gikomeye cyane. Niyumvira ko umuntu wese yoba amaze kwibaza canke yoba amaze kwipfuza canke yokwiyumvira ko yokwibaza mbere yokwipfuza. Muri uno mwanya turiko turaganira twararabiye hamwe rero ibintu bishobora kudufasha kubaho tunezerewe, umunezero wamaho bizananye mu mubano tubanye n'abandi. Twaboneye hamwe ibintu bitatu bikuru bikuru. Uyu munsi rero twagomba turabire hamwe ibindi bintu vyodufasha kubaho tunezerewe, umunezero wamaho. Ni ibintu bine bihurikiye mu mugwi w'ico bavuga ngo umuntu kugira ngo abeho anezerewe, umunezero wamaho, akwiye kwiyitaho, kwibabara, kwihakeya, akwiye kwitwararika no kwitaho amagara yiwe, novuga ngo ajanye n'ubuzima bwa misi yose, umubiri wiwe, hanyuma n'amagara yo mu mutwe, santé mentale et le bien-être physique canke santé physique. Ibyo byose biravugika kandi birumvikana. Ni gute umuntu yoshobora kwamana umunezero wamaho, umunezero urama, bizananye mu kwitaho, mu kubabara amagara yiwe yo mu mutwe, akayarinda ibiyababaza, ibiyakomeretsa, ibiyakura muri mood. Abantu bavuga ngo sinde muri mood. Ni gute umuntu rero yokwama muri mood y'umunezero wamaho? Umuntu yokora iki? Kimwe muri ibyo, umuntu ngo yogirane, yobuja, umuntu yogira imyimenyerezo ngororamubiri, yogira activité physique, yogira udukorwa akoresha umubiri wiwe. Umubiri wiwe ukwiye kugira utwo ukora mu ntumbero yo kugirane, yo kunonora imitsi, yo kutaba inderamaboko, mu buryo bwo kugira ngo umuntu ashishikare kugira amagara meza. Kuko izi activité physique, utu dukorwa umuntu akora, ntagume yicaye hamwe, ntaryoherwe no kwama aryamye gusa canke no kwama yicaye. Ibi bintu birafasha umubiri cane. Muri ya marche umuntu agira, akagenda ku isoko n'amaguru, canke akagenda kuri eglise n'amaguru, canke agataha avuye kuri eglise n'amaguru, canke akagenda ku kazi n'amaguru. Uku kuntu umuntu agenda
birafitiye inyungu idasanzwe umubiri wacu. Umubiri wacu iyo uriko uragendagenda ugorora novuga ngo intege, ugorora imitsi, unonora imitsi irazibuka yari kuba izibishijwe n'ibivuriranye hariya mu maraso, mu mitsi, kubera yuko umuntu data wanje murabizi yuko ntaguma hamwe, ararya ibirimwo ibinure, ibirimwo amavuta, ibirimwo ibiki, bikaba vyotuma uyu muntu imitsi yiwe yoziba, hamwe atoza aragira agasiporo. Rero iyo umuntu agira iyi activité physique, akagira marche, akagendagenda, ntiyame yicaye hamwe, ntiyamumenga araboshwe, uyu muntu harabaho kunonora imitsi irazibuka, amaraso agatembera neza. Amaraso atembereye neza, umutima nawo utera neza, kandi umutima uteye neza naho mu bwonko hakora neza, ubwenge bugakora neza, mu mutwe hakamera neza, ibihimba byose by'umubiri bikaronka amaraso ku rugero rwiza, kubera yuko imitsi irazibutse. Uyu muntu aragendagenda, imitsi igatembereza neza amaraso gushika ahantu hose mu mubiri hakeneye amaraso. Kuko nibaza ko mubyibuka ababikurikiranye, twaragize ibiganiro byerekanye yuko biriya bihimba bitaronka amaraso akwiye biri impera aux extrémités de notre corps, no kuvuga ibihimba byose biri ku mutwe n'ibihimba biri ku birenge no ku biganza, no kuvuga ku maboko. Ivyo ni ibihimba biri ku ma extrémité, ni ibihimba biri extreme ku mubiri wacu. Iyo dufise ikibazo c'itemberezwa ry'amaraso mu mubiri, bica bituma ivyo bihimba bitaronka amaraso akwiye. Bitaronka amaraso akwiye, ntibironka ama element nutritif, ntibironka vyangombwa vyankenerwa, ingaburo, ibivuye mu byo twafunguye, amavitamine n'ivyunyunyu umubiri ukeneye kugira ngo nawe ukore neza kandi ugume umeze neza. Ivyo bihimba rero bitaronka vyankenerwa bikwiye, kubera ko amaraso adashika, kandi amaraso ari yagenda ajanye na vyankenerwa umubiri ukeneye. Ivyo bihimba bica bigira ikibazo, umuntu rero ugaca wumva afise ingwara izi nizi muri ivyo bihimba bitagira ntibitaba approvisionné. Muri iyo ntumbero rero urumva ko siporo yaheze igafasha byinshi muri kwa kubirinda ugumba. Nyine umuntu ariko arakora udukorwa twa misi yose, agendagenda, agira marche, agira marathon, agira yiruka asametura, canke agira izino vango ni entraînement mu bijyama échauffement, mu bijyanye n'umupira w'amaguru, wa volleyball, basketball. Ivyo bintu biratuma umuntu abizindugumba naho imicafu irasohoka mu mubiri, umubiri ugahumeka biciye muri twa dutoboro two ku ruhu dusohora imicafu isohokana n'ivyuya, hanyuma umuntu rero agaca yoroherwa. Urumva rero ico kintu kirahambaye, kiraheza kikazana umunezero w'amaho, kiraheza kigafasha umuntu kwama anezerewe. Ico ni ca mbere. Ica kabiri ni icuko ngo umuntu kugira ngo abeho anezerewe, yishimye, afise umunezero w'amaho, ngo arakwiye guha umwanya nature, ibidukikije. Umuntu akagenda muri nature, umuntu agatembera iyo mw'ishamba, umuntu agatembera hariya mu mirima, umuntu agatembera novuga ngo mu majardin public, haba harimo udushurwe, haba harimwo iki, umuntu akaronka umwanya wo kugenda guteramirayo, akaraba ukuntu ivyiza Imana yaremye bimeze, ingene inyoni ziguruka ku misozi, ingene novuga ngo udushurwe tumeze muri nature, ingene igazo rimeze, akayaga kaba kari hariya muri nature. Ivyo bintu ngo birafasha cane kugira ngo umuntu yumve ko abaye déconnecté ku masusi, ku bibazo afise. Urabona iyo umuntu agiye muri nature, yari afise ngo ibibazo bimuhangayikishije, yari afise ibintu bimucumukuje mu mutwe, bimubujije amahoro, bimuteye uruhagarara. Uyu muntu agiye muri nature ngo bituma yumva kumengo aribagiye vya bindi yararimwo, akumva umenga agiye mu yindi mudu, akumva umenga agiye mu yindi mpemu, tuvuge mu mvugo y'igiporoti, akumva umenga agiye mu yindi mpemu itandukanye n'impemu yararimwo y'ibibazo, y'uruhagarara, y'amastress, na vya bindi vyose. Rero burya
naho kumbure ngira ngo ubuzima tubayemo usanga iyo myanya umengo ntayo dushiraho, ariko birafasha cyane. Ukagenda ahantu hari akanatire keza ugateramira hiyo, abafise acoustic bazi gucuraranga, akavuza gitari hariya agacurarangirayo. Ndibuka igihe kimwe jewe nigeze gukompoza umugwi w'amazina, ibi tuvuga ngo ni poeme mu gifaransa, ndi umwivuzi w'amazina. Hanyuma rero ico gihe ndakompoza umugwi witwa ngo ni Ikirengazuba. Niko ndavuga ku bijanye n'ikirengazuba, mu bijanye n'ubuzima bw'iyobokamana, ingene ku kirengazuba biba bimeze. Umuntu ahereye mu gatondo, navuze nerekana ingene mu gatondo bimera, inkomezi umuntu abyukana akora ibikorwa asubira, hama akagera mu masaha yo ku murango akaba yoronka imfungurwa agafungura. Ariko mugabo ko ku mugoroba amazi yazindutse abageze kure, ko turi mu gihe cyo ku kirengazuba. Twebwe rero abakristo abitirirwa Yesu Kristo ko turi mu gihe cyo ku kirengazuba, igihe kirangwamwo ukunanirwa cyane, uguheba iby'Imana kubivamwo. Ibintu nyene nk'ivyo mu gusi ndawutegura ngo ndawuvuge ndawushire ngaha, kumbure ndafise imigwi myinshi kiryamye cicaye ngaho mu gitabo, bivanye nuko nyene bitarakunda ko ndabikora nkuko ndavyipfuza. Rero ico gihe ndagomba mvuge yuko narawukomoreje muhira, numva biranse. Ico gihe twari mu karuhuko ko muri vacances. Hanyuma rero nca ndava muhira ngenda ahantu twaba dusengana n'undi mwene data ari ahantu ku musozi, muri byo ndavuga ngo amasengesho yo mu butayu yo mu ishamba hariya hayi. Nca ngenda ahantu hari igisaka gutyo nyene gisakaye, utinjiye ntiwobona ko hari umuntu. Nca ndagenda nicarayo. Ico gihe narakompoje amajambo yarashungurutse, ndavyandika. Ndibuka ko ico gihe aho naharonkeye amajambo menshi. Ngomba kuvuga yuko rero kugenda muri nature hariya mu ishamba, hariya mu majardin public, mu mirima, hanyuma umuntu agafata umwanya wo guteramirayo akaraba utwiga nino ibiko birabayo, hanyuma bimufasha kumva yuko umengo biramukuye muri ya mood y'ibibazo yararimwo, akumva umengo agiye muri mood y'ibintu byiza biri positive bituma abaho anezerewe. Muri ico gihe rero burya ngo kuja muri nature, kuja iyo nyene mu gashamba ukaraba mu majardin public hirya no hino, ukaraba ibidukikije, ukaba umufana umugenzi w'ibidukikije, ngo biratuma rero uba deconnect. Ukuvuga ukujayo biragucomora, bikagukura muri ya mood y'ubuzima bw'amastress, bigaca bigucomeka muri mood y'ubuzima bwo kwibabara wewe ubwawe no kwitwararika wewe ubwawe. Kwitwararika sinzi ko murabona ibintu byinshi byo kugobotora irivuga muri indi. Nuko rero uca wumva ngo usubiye kuba connecta kuri wewe nyene, ukumva usubiye kuba wewe nyene wewe ubwawe. Ca gatatu gikurikirwa rero ca kane kivuga yuko umuntu hariho ibintu bibiri akwiye kwirinda. Ivyo bintu ngo ni ibintu bijanye ngo no kumara umwanya muniniya mu bijanye n'ivyimviro bibabaza, mu bijanye n'amakuru ari negative, amakuru mabi. Ngo umuntu akwiye, naho uba wabwiwe inkuru mbi, naho uba wabwiwe ko ya dosiye wa depose abandi barose mbwawe utaronse, naho kumbure kwishuri byo bitagenze neza, naho uba wadanaje mugani byunguke, ariko ayo makuru mabi ngo ntukwiye kuyatebamwo, ntukwiye kuyatakazamwo umwanya, ntukwiye kuyaha ikibanza cane, kubera yuko uko uyatebamwo niko utakaza umunezero. Umuntu rero ngo akwiye guharanira guca avayo n'ingoga muri ibyo bintu bitameze neza, bimubabariza umutima. Ayo makuru ataryoshe ntiwemere ko kugera ku ruhara, ukwiye guca uyabisa uyazibukira vuba bwangu. Ikindi kintu naco ngo cogufasha kugira umunezero wamaho, bifatiye kuri bino bintu bijanye no kwitaho no kwitwararika amagara yawe muri rusange hamwe n'amagara yo mu mutwe, ngo ukwiye kwirinda kwikompara n'abandi bafise ibyo bagezeko. Wewe nimba hari ibyo udafise, nukwiye kuguma wishira ku munzane umwe uvuga ngo nakawe kubera iki, ngo nakugira ngo yasumbya kondera, naka yasumbye ibi nibi. Oyaye, ntukwiye kugira izo comparaison.
ayo makomparizo yo kwikompara wewe n'abandi ntakenewe kuko ntaca hava gufasha nimba wipfuza kugira umunezero wamaho. Ikintu rero ca nyuma mu kiganiro cacu cuno munsi ca kabiri muri runo rukurikirana rw'ibiganiro bine biriko biratubwira ingene twovyifatamo kugira ngo bidufashe kugira cyangwa se kwamana umunezero wamaho ibihe byose, nico ko ngo umuntu ngo akwiye novuga ngo kwimenyereza naho mwengo ngira ngo mwakamuvyumva uko ndikuntu ngo umuntu akwiye kwimenyereza muri we akabaho ubuzima burimwo ugutwenga. Hari abantu usanga barabataziriye bawashishwe, usanga iryinyo ryiwe ridasohoka, ugasanga bamari bayinakigunu, ugasanga bamumengo ntibanezerewe ntibaryohewe ntibagizene. Rero ngo gutwenga burya abari naho November bavuga ngo gutwenga kurongereza imyaka yo kubaho, hako ntwenze ngo ndongereza imyaka yo kubaho. None rero abantu mwifuza kongereza imyaka yo kubaho munezerewe mwishimye mugani w'abanyarwanda, mukwiye kugira mukwiye kubaho mutwenga. Kubaho udatwenga ni bibi, umuntu akwiye kubaho atwenga. Yego niyo umuntu niyo twenga ubusa, kuko urumva nyine umuntu muzima natwenga ubusa, mugabo ukwiye novuga ngo kuja mu bintu bituma unezerwa ugashika ku rugero rw'uko utinyegeza mu munezero wawe ahubwo ugatwenga. Gutwenga rero ntabwo ari intege nke, ntabwo ari bibi, ahubwo gutwenga ngo kurafise novuga ngo inyungu, kurafise inyungu, kurafitiye inyungu umubiri wacu, kuko ngo biratuma iyo umuntu atwenga kandi agatwenga, gutwenga kuvuye ku munezero, ngo biratuma amamiskre yaride novuga ngo yari tandi, no kuvuga imitsi yari n'inyama numva umubiri wari umeze nkaho ngo nyine sinzi kubera ngo umubabaro ibiki ibintu nyine by'uruhagarara, ubu nyine umengo nyine urapanitse ukuntu, ngo iyo utwenze uratuma ngo imitsi yoroha ikirekura, n'inyama zo mu mubiri zikoroherwa zikirekura, zikagirane zikidetanda. Hanyuma ngo ivyo ngo bica bifashe bica byorohereza impemu, oxygene umubiri ukenera kugira ngo ubeho neza. Izo mpemu ngo zikazinjira neza mu maraso, amaraso agacabaho avanze na oxygene, kandi iyo oxygene nayo ibihimba by'umubiri byacu birayikeneye. Amaraso kimwe mu bintu akora agenda ajananye n'indema mubiri ziri mu byo twafunguye, hanyuma bya byunyunyu y'ama vitamine zafungwa ntangaguvu n'ibindi twariye, ivyo byose bigenda bivanganye na ya maraso, hanyuma na oxygene, kuko umubiri wacu urakeneye oxygene kugira ngo ubeho neza. Rero gutwenga bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga ni nkenerwa, ni byiza cyane. Icoma ntimube bayina kigunu, ntimube bawashishwe, ariko muze mucishamwo mutwenge. Hariho umuntu iyo babonye atwenze bavuga bati uno munsi sinzi byabaye, sinzi ngene byagenze. Rero ntube muri abo bantu, ni byiza ko mutwenga. None rero bakozi ba kino kiganiro Yaga Muganga, akaryoshe ntigahora mwitama, kandi iby'amagara y'abantu nta ubimara, nta upfa bimaze, nta n'uzopfa bimaze. Nakuza turadonora ko gato gato kugira ngo turabe gusa ko byodufasha gushishikira kugira amagara meza. Nayo ubundi n'ubushakashatsi buguma bukorwa ni bwinshi, buzotubwira n'ibindi byodufasha gushishikira kubaho dufise umunezero wamaho ibihe byose byo kubaho kwacu. Jewe Janvier Manirambona nabashubije kino kiganiro ndabikebanuye, kandi nifuza ko mwebwe bashasha mwofunda kuri sabone cyangwa subscribe, kuba ukurikiranye ino video ukaba wumvira inyigisho nk'izi, akaba ata ibintu by'uburofa wumvisemwo, bikaba ari ibintu byubaka, ariko umugabo ukaba utarafunda kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo, kugira ngo ejo nitwashaka ko ikindi kiganiro docuronka ubutumwa bukubwira ko twageze ku kiganiro. Urumva ko nawe urahahombera, si twebwe twenyine duhomba umuntu adukurikirana, ariko nawe urahomba uwo ukurikirana, ariwe jewe, ariwe Ntambura Idahita TV.
ni agahwane.